umuntu agukunda mu bisanzwe aragutahura aragutahura mubwiye ikintu aranyaruka kugutahura ariko umuntu aba ashaka profit ye naba ariko araguprofita urumva umubwiye ati jewe iki kintu ntigikunda umva oya urumva cyo mu bintu byo kugushwanira aguforsa shiramo inguvu sha umuntu sindavyizeye ko bagukunda ikintu cambe guforsa umuntu azoguforsa ikintu kandi wewe nawe wumva ati muri wewe ko ataco wokora mugabo umuntu agashaka kuguforsa nubwo azo ari umugenzi wiwawe atari wo mukundanye umuntu akaguforsa ico kintu vraiment ntuzowigere umubona vraiment ico gihe yuko yo bagukunda canke mwa mufitanye ubugenzi bw'ukuri umuntu agukunda by'ukuri ntaguforsa ahubwo aho kuguforsa arakwaza ati eske ko iki kintu catse niyahe impamvu itumye wanka iki kintu hama mukicara mukumvikana ari impamvu yumvikana akagutahura akavuga ati okay ndagutahuye umuntu agukunda by'ukuri ntaguforsa sha ntibikenewe ko ugira umukunzi ngo ngere ugira umubesto benshi bagira ababesto ngo sheri wanje ngo ambabaje ngo cenja kwa besto ngo tuganire ngo biza kuba biheze ndetse nibaza ko besto akenewe kuko besto ni ababesto nibo baza kwica urukundo rw'abantu bamwe yari hingeze abahungu baharaye akaza kugupropose akamubwira ati wapi vraiment je ntibikunda ndi en couple n'undi ivyo kunda kaza wumva ngo basingo ngira wa kabiri kamubwira ati sishaka gukunda n'abahungu babiri ibinkundira ngo basingo ngira umubesto umva muri basi ngira umubesto ababesto kwero yaje ababesto sindabizera oya kera batipe mu marigara usanga ari bo bantu bayaga ibintu by'ibishego bonyene ariko usigaye usanga n'abakobwa ubwo ari byo bintu vya mbere bibaryohera bateramirako iyo ngeso mwayadukanye kuva ryari kweri. Hello muraho murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ko ari hanze yacu mu nkundire ndabwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongira ndabaye ikaze mu kiganiro cyacu arico canyu mushikizwa na Jewe Omario kuri Yaga Tech TV ndakwibutsa kugira subscribe kugira tubandanye tugira umuryango munini wagutse muri gwa rukundo nyene. So uyu munsi rero nakiriye umukobwa mwiza abantu b'Imana nkuko mubibona she's beautiful abantu benshi ariko bamukondera amataye barakunda tayi y'ukuntu ameze aje twazananye tuje gukora ikiganiro benshi bahindukiye abantu b'Imana ego vraiment reka ndamwakire tuza kuyaga kuri binabiriya benshi baramuzi ari muri Bujumbura protocol ni protocol imeze neza ushobora kwifashisha mu service agiye atandukanye reka ndakwakire uramutse abakonzi bacu Tekla Jo kumazina yanje ni Tekla Aime Tatiana Izere benshi bakunda kunyita Tekla canke Tatiana niyo mazina yanje haba ndi muri Bujumbura protocol nyene yes nakubesheye akantu ko gutuma abantu bagenda barahindukira no wambesheye be honest nta munsi urateza isanganya ku bantu ugasanga oya nta ivyo nivyo babura ni ryari umaze guhura n'umuntu ukabona umuntu arahagaze n'imodoka ugasanga umuntu narakuvugisha ibintu gusa umva nka kuvugisha ibintu bitajanye ari just kugire ntibirashika. So ivyo kenshi bakunda gushika ku bakobwa bivanye n'ahantu abari canke nuko abasa canke nuko abayambaye ivyo birakunda gushika ivyo sino biharira kandi no kuri je biramaze gushika kandi kenshi si kenshi ntucumbeshera nawe yo si kenshi usanga ariko udakunda kugenda n'amaguru cyane ahubwo ngira ni ko nakunda gutembera kwa kugenda n'amaguru ndagenda n'amaguru kwa nta modoka ndagura usanga abakobwa usanga bafite amataye manini ngo barakunze kubura amahitamo y'umuntu aje kubabwira ngo arabakunda ngo ndagukunda ugasanga urimo urajijanya imitima ati mbega uyu muntu ankunda kubera amataye yanjye canke ankunda vy'ukuri ko bivuye ku mutima. Wowe iyo ugomba uje mu rukundo nawe birakorohera kumenya ko umuntu agukunda vy'ukuri
biragoye kuko nko ku munsi bashobora guhura n'abantu nka batatu bakubwira ngo je nagukunze ngo ushaka tuje en couple urumva ni ibintu bigoye guhitamwo cane biragoye n'ukuri kubw'iwanje n'ukuri biragoye je ntisiwari wose apfa kumbwira ngo ndagukunda kenshi je nkunda kwifata nk'umenga ni blague ni sentiment zo mwuwo mwanya nyene biraheze kubera mbonye uwo mwanya arambonye uko nambaye canke arabonye taye zanje ko aje si kenshi nkunda kwambara impuzu ngo mbone taye kenshi nkunda kwambarira ibipantaro iki gusa nawe nyene biraboneka gusa biragoye kwizera umuntu ko akubwiye ivy'ukuri ngo ndagukunda iki ariko kenshi je nk'umuntu ambwiye ngo uri mwiza canke ngo sitaye nziza nambona kumenga n'agahemuko bakarimwo rero biragoye gushoka kubona yuko umuntu agukunda by'ukuri kuko ubu bukunda kubibwirwa n'abantu benshi biragoye kubona ko umuntu aba agukunda by'ukuri canke ataba ariko arabikubwira kubera uko yakubonye biragoye ariko uko bimeze kose nawe ufite umutima w'urukundo kubera uri umuntu ni ikihe kintu urushingirako kugira ushobore kuvuga ati je umuntu reka ndamwemerera kuronka ikintu ushingira ko ku muntu uvuga ati umuntu by'ukuri arankunda ni byinshi mugabo ubunye abantu benshi barabizi ati ikintu ndakimukorera araza kwemera ko ndamukunda rero arashobora kuvuga ati tujya mwana ari mu kibazo iki n'iki agaprofitira ku kibazo wowe ufise reka ndamufasha kuri kirya kibazo afise acaza kubona ko by'ukuri ndamukunda none abakweretse ko agukunda cyangwa aguprofise urumva ari ubikora kubera gukunda nuba ashaka profi kubera rega n'abakera barabivuze ngo umugenzi mwiza ngo umuntu mu magorwa rero iyo aguprofise muri ico gihe uri mu magorwa ucona umenga umuntu nivy'ukuri aragukunda orke hari igihe usanga bashaka kuguprofita abatagukunda rero ari ikintu Imana yatunyegeje ko n'umuntu agukunda vy'ukuri ico kintu Imana yarakitunyegeje kandi cane rero bizotugora kumva ko umuntu adukunda by'ukuri nuko ariko aratubesha ibyo ntibiragoye cyane gutahura biramaze gushika wowe ukizera umuntu uvuga ati uyu muntu kwera azana n'urukundo uko biri kose ariko mu nyuma ukakibona ko hari ikindi kintu cari kimuzanye muri ico gihe wavyakiriye gute muri ico gihe je ukuntu namaze guforma umutima wanje basi naramaze guforma yuko kwisi tuzokaba duhura n'ibintu byinshi bitubabaza rero muri ico gihe nitwabiha umwanya tuzogira ibikomere byinshi ku mutima ntigisigwa ko ikintu cyose kije kitubabaza cyo tugiha umwanya ukumva kubabaye cyane ahubwo ihe kuvuga ati yari yaje ashaka kumprofita eske agiye yahejeje kuguprofita ibyo yashaka canke umumenye ava mu gihe umumenye ava ntubabara ahubwo uraryoherwa ati Imana iramfashije ndamumenye ava mugabo mu gihe naho agiye yamaze kuguprofita urumva utegerezwa kubabara rero jewe ukuntu meze nta n'umwe aragenda yamuprofise uko yaravyifuza ari uwuzanywe na profi je ndavyiyumvamwo ndabibona nkumva nyene ko umuntu atampaye amahoro ego ndamukunda je ndumva ko ndamukunda mugabo je nkumva ko atampaye amahoro nkumva ko atamahoro mfise nubwo mba ndamukunda umuntu vraiment ndagerageza hari ikimenyetso kimwe canke bibiri ushobora kubona ku muntu ukacibona ko umuntu ashaka guprofita ni nk'ibihe bimenyetso n'abandi bantu bashobora kuca bigira kanyene ku buryo bakivyumva ku muntu baca bagira attention y'uwo muntu ibimenyetso byinshi umuntu aba ashaka kuguprofita canke umuntu aba atagukunda umuntu agukunda mu bisanzwe aragutahura mubwiye ikintu aranyaruka kugutahura ariko umuntu aba ashaka profi ye n'aba ariko araguprofita urumva umubwiye ati jewe iki kintu ntigikunda umva oya urumva cira mu bintu byo kugushwanira aguforsa shiramo inguvu umuntu sindavyizeye ko bagukunda ikintu cambe guforsa umuntu azoguforsa ikintu kandi wewe nawe wumva ati muri wewe ko ataco wokora mugabo umuntu agashaka kuguforsa nubwo azoba ari umugenzi wawe atari uwo mukundanye umuntu akaguforsa ico kintu vraiment ntuzowigere umubona vraiment ico gihe yuko iyo bagukunda canke muba mufitanye ubugenzi bw'ukuri umuntu agukunda by'ukuri ntaguforsa ahubwo
aho kuguforsa arakwaza ati eske ko iki kintu canse ni yahe impamvu itumye wanka iki kintu hama mukicara mukumvikana ari impamvu yumvikana akagutahura akavuga ati okay ndagutahuye umuntu agukunda vy'ukuri ntaguforsa. Muri ico gihe nyene c'urukundo usanga bigoye kuronka umukunzi w'ukuri, hari n'igihe umuronka muri iyi minsi ugasanga abantu barakundana ariko ukumva ngo afise ngo umubesto, ngo afise umukunzi, ngo afise n'umubesto. Mbega ni ngombwa kuba uri mu rukundo ukaca wongera ukagira n'ibindi muntu witwa ngo umubesto, canke mu gihe uri mu rukundo besto ntabakenewe? Mbega besto warakenewe mu buzima canke umuntu akwiye kugira uwo akunda? Ivyo bintu vy'ababesto tukabirekera abazungu cane ko aribo bana bizanye. Ntibikenewe ko ugira umukunzi ngo wongere ugire umubesto. Benshi bagira ababesto ngo sheri wanje ngo ambabaje ngo cenja kwa besto ngo tuganire ngo biza kuba biheze. Byose nibaza ko besto akenewe kuko besto ni ababesto nibo baza kwica urukundo rw'abantu bamwe bamwe kuko wamubona ko sheri wawe sheri agomba agende jewe ndafise umubesto duca twigumanira na besto. Vraiment byiza mbona umenga ababesto twobahebera abazungu nyene bo nyene babizanye twebwe twigumanira umuco wacu w'Uburundi kuko je mbona abo babesto bayabra aronka imaze gukubako canke imaze kuba ku mugenzi wawe ijanye n'ivyo bintu vy'ababesto ku buryo ukibona ati sha ibi bintu turakwiye kubireka vy'ukuri? Iramaze kuba vraiment ku mugenzi wanje mugapana kuri jewe kwa jize ya besto niyo haje kumbwira umuntu ngo basi tubababi yari hingeza abahungu baharaye akaza kugupropose akambwira ati wapi vraiment je ntibikunda ndi en couple nundi ivyo kunda kaza wumva ngo basi ngo ngira wa kabiri akambwira ati sishaka gukunda n'abahungu babiri ibinkundira ngo basi ngo ngira umubesto umva muri basi ngira umubesto ababesto kwero yaje ababesto sindabizera oya yesiro wako bajucuja mu cyumba karira uraja mu cyumba karira cyangwa kumviza umuziki nkaje cyane umviza umuziki biba bihetse kwaje ndakunda kumviza umuziki cyane umviza umuziki ukaba bihetse cangira biradesiani cangira biradesiani oya basi umuntu wese afise ikintu ashobora kuraba cyangwa ashobora gukora kugira basi abaribagiza caki hariho n'abacaja kunywa inzoga hariho abaca baja kurawa match urumva umuntu wese afise ikintu afise stress aca akora rero ivyo vy'ababesto vraiment sinibaza we ntivyakubaye ariko vyarabaye ko gusa vyarabaye ku mugenzi wanje so umugenzi wanje n'umuhungu vyaramubaye ko yarakundanye n'umukobwa mugabo afise umubesto gusa uwo mukobwa bakundanye uwo mubesto yari ahari basi yakundanye yagiye en couple afise umubesto wa mubesto nawe arafise umusheri wiwe ari hanze umusheri wiwe ari hanze we mu migambi yiwe avuga ati jewe sinibaza ko nkina couple ndi fiançaye umusheri wanje tuzoshika tubana nzoshika ndamukwa tugira mariage tubane mugabo wa mukobwa nawe akagumana na besto wiwe aramwokipa sheri wanje ari hanze ifo ko ngumana na besto anyokipa ubundi nawe ati ndafise sheri wanje mugabo besto ko afise amafaranga nshaka kuma ngendana na besto nta kibazo besto ntaca nsaba besto ntaca ngoza hama na sheri wanje tugumane kwa sheri wanje ndamukunda baragenda nuko mugabo umuhungu yarafise umubesto afise n'umusheri umukobwa yarafise umubesto afise n'umusheri umubesto akabwira besto wiwe ati turaza gusohoka umubesto w'umukobwa abwiye bavuga ati ababesto kuba besto ati turaza gusohoka wa mukobwa nawe akabwira sheri wiwe ati sheri shaka tuze kubonana umuhungu agaca amubwira ati n'umunsi ntabwo yakisinza ko ndi muri ville kumva ababesto baza kuba basohotse kumva na ababesto barasohoka ibintu bisanzwe ababesto hama gusa umukobwa mu nyuma biragumuko urumva ntibarabihisha gusa bakagendana bonyene mu nyuma umuhungu niho yagiye kugwara aragwara vraiment azi ko abahungu nubwo mugwara mugenda mugwara muvuga ati
je ndi umuhungu vraiment ngwara nk'umugabo ukagwara mugenda umugabo yaragwara arimba ku buryo aguma muhira umukobwa arandashiriwe aramubura umuhungu kwandara yanda atora telefone yandikira besto ndagwaye ukwandikira sheri wiwe kwagwaye yanda yandikira besto wiwe bese avuga ati nivyo reka nje kumuraba aragwaye umusheri wiwe nawe aguma amurondera ku telefone kuri umuhungu nta n'inguvu zo gutora telefone yari afise aramurondera ku telefone aramubura acaja kuri wa besto ambwira ati none mbeshi wanje kurumva yarabitse ko ari abagenzi namubuze kuri telefone wowe uzi ko adafise arambwira ati shiri wawe yamara aragwaye ngo none ngo mfasha ngo ku mugoroba ngo 16h tukajana kumuraba nafise programme yo kuja kumuraba avuga ati no mwahira byose nabi tireka ngirente tujane umukobwa aragenda ategura ati hari ivyamwa vya shiri wanje aragwaye arategura ivyamwa umubeso baraza baragenda gusa urumva umuntu muhora mufisina bonye ko afisina n'undi muntu urafuha umukobwa nawe avuga ati nanje shitse kwa sheri nubwo agwaye barasina barasubira bese amaze kubibona acavuga ati jewe rero ndagiye turasubira urumva arabibonye bese arababaye arafushe jewe rero tuzosubira turasubira canke tuzosubira caragenda umukobwa ntazi ikintu na kimwe avuga ati agiye kugira tukise tuganire na sheri wacu hagumaho umuhungu arandara nubwo mama mugwaye basha murandara mukamuherekeza arandara aramuherekeza umubeso aramwandikira ibyo bigize kugira umbabaze byinshi aramufuira nyene amajambo nyene yo gufuha abakobwa baraza amajambo nawe uraza amajambo bari bakubwira aramwandikira urazi nawe amajambo bari bakubwira numbeshe nawe aramubwira ati none habaye ikimushaka ngo ububeso bwacu ngo buhagarare ngo tube ngo bagenzi ngo gusa ngo ngumane ngo na shiri wawe ngo je nanje ngumane na shiri wanje ngo tubihagarike gusa nawe umukobwa sheri bari hanze yaramaze kubyumva ko agendana cyane akaza telefone mu ngunda gusa byumviye ku musheri wanje mbese ndaguhiki kugira basore bahagarike kugenda na shiri wanje numva birahagarara bihagaze wa muhungu ashaka atahure ndarusumwe the games bagasohoka na sheri wiwe bagaposta bakaduga ruguru ku gikirori bakagaruka bari banahejeje n'amashuri bari mu kirori nyene cukuno banahejeje n'ishuri bakagira ikirori bravo umukobwa akabibona agafuha nyuma aca afata decision ko zarabateranye kazabwira amajambo wa mukobwa gushika barahebana bahebanye gusa umukobwa avuga none ngo ariyumva none nka jewe ndamuhevye ko amajambo bambwiye nta kintu na kimwe ndamufatana nta kosa na rimwe ndamufatamwo umukobwa aragaruka arasaba imbabazi umuhungu basubiranye umukobwa acaja muri Kenya agiye muri Kenya wa mubesi cagaruka ati dusubirane ubugenzi arumva arabonye umushara baviriye mu nzira basubiye mu bubesi wa muhungu avuga ati je dusubirane ubugenzi mugani ntabwo tuzoba ababesi hajya bicaye rero bariko hatera inkuru umukobwa yarandikira umukobwa hanze umuhungu arakuvanga ibintu byinshi umukobwa akavuga ati je ntabwo sindamwifatiye ivyo je ntibindaba ngo uravyazi umukobwa hajya bicaye muri sana besto baricaye bariko baratera inkuru cambwira ngo rero ngo ntacumisha tuvugishanye umukuri ngo awashe bangura mukunda we ngo ngawe ntumuvanga wewe urumva nyene kurya brage nyene umenyera umuntu murafyina brage nyene ati none ati mbonye akademu keza yenda karesha kumbe wa mukobwa yariko aramurekodinga acarungikira wa mukobwa wa musheri wiwe bagute kumbe ageze yaho aniyemera umukobwa acavuga ati kumbe vyandi byose barabambwira nivyo acaraheba umuhungu ko nyene umuhungu nyene arababara kubera yarakunda umukobwa bravo yarakunda umukobwa ubu ku buryo yari serieux bravo jene igihe mbena namubonye vraiment ari serieux yari serieux kandi umva yaramucitinga byari bimwe bya blague bimwe muba mwicaye muri samu ko muraganira nta blague yari blague vraiment yarambwije ukora ati nuko itekeye yari blague vraiment
ntabwo namucikinga kuko jewe nkunze umukobwa mba ndamukunze vraiment. Ariko ibintu vy'inkundo vy'iki gihe biragoye no kubona umuntu ari loyo. Biragoye cane. Usanga benshi umukobwa afise abahungu batatu, umuhungu afise abakobwa batatu. Abo ni bake, hari n'usanga afise batanu. Umubajije uvuye he? Mvuye kwa sheri wanje. Je ndafise n'umugenzi mbanza kumubaza tuvuye kwa sheri wawe nde? Mbanza kumubaza tuvuye kwa sheri wawe. Umukobwa tuvuye kwa sheri wawe nde? Canke dimanche nzosohokana sheri wawe nde? Mbanza kumubaza sheri wawe nde? Si umugenzi ko mutere ibintu bamusanga tubana muri quartier bihura sayi imeze neza. Gusa arakubwira uvuye kuranga sheri wanje. Wahe inde urumva abanza gupresiza wariwe kubera iki ntabwo afise umwe. Gusa wenda namutahura yaranavyaye afise umwana ngira ashaka nyene ibintu vyo kurera umwana niko nobivuga. None ndabivuge none ushaka amahera yo kurera umwana mu kugenda kuryamana n'abandi bati nagira yashaka mu gukora cyane. None gasha ndabivuge gute cyane ko nobi namuhanura kandi ngaha hariho abantu bagoye guhanura. Hari umuntu iyo uri kuramuhanura ucume ngo uri wigira umweranda cyangwa ucume ngo uri kumwinjira mu buzima. Rero je iyo maze kukonomeza uko yo ahubwo cyane assist kweri fresh cyane assist ndone ngira iki mu gihe umaze kubona umuntu aguhanuye ariko yigira umweranda canke ko kwinjira mu buzima cumwihoza. Hari ibintu kera batipe mu marigara usanga aribo bantu bayaga ibintu by'ibishego bonyene, ariko usigaye usanga n'abakobwa ahubwo ari byo bintu vya mbere bibaryohera bateramirako. Iyo ngeso mwayadukanye kuva ryari kweri? Sinzi ko iyo ngeso iyo twayikuye sinokwikuramo kuko twese turabakobwa. Sinzi iyo ngeso je narabira no mw'ishure muri FPH bariko biga ya sexuality yo mwisho turabakobwa benshi bari abakobwa. Gusa iyo reso warabibona neza ko bayinezererewe vraiment ukumva ko bayinezererewe. Jewe sinzi canke biology oya je nta biology nize nta biology nize. None ni kubera iki ugasanga sinzi impamvu ari umukobwa kubwira ngo waje ngurazi impamvu ngo ufise ngo bagenzi benshi b'abahungu ngo abakobwa ngo bayagurusa ko kuvuga abandi iki ngo ariko je nikundira abahungu ngo batuma biyagira ngo igishego. Avuga ati igishego nyene ukavyakira nyene mukayaga igishego n'abahungu. We ngo ko twavuga abandi bantu nawe kuri wewe umutuma muyaga igishego hamwe ako muvuga abantu. Kuvuga umuntu si vyiza. Kuvuga umuntu si vyiza kuko ndibuka n'umunsi umwe Padiri Amanda yaratubwiye umuntu yaje kwirega ngo yarabesheye umuntu. Aca mubwira ati warabesheye umuntu ego nico kikudaye kwirega ego ati rero uwo mupadiri aca mubwira ati genda uzane isaki uca uhera muhira uyikurako amoya arya amababa yayo ugenda urayata mu nzira aho uciye hose uyishikanire ngaha kababa na rimwe ririho. Wa muntu aragenda ashaka imbabazi aragenda arabikora kwa kundi nyene gushika arashikanira ya nkoko Patiri ati Pati nahejeje. Ati rero wewe tora iyo nkoko ugenda uraca hamwe waciye nyene utora ya mababa uyasubiza ko kuri ya nkoko. Wa muntu aritigeza Pati ivyo bintu biko nimba ko byoshoboka noca hamwe hose nagenda aca tora ya mababa ndasubizako ntivyokunda. Amwe yagurutse ayandi sinzi yageze. Wabibonye rero wa muntu wagenda uravuga umwe wabeshera rya jambo wavuga ubu unywe ahantu rigeze hanaho woshobora kugira ndakubabarire wozunguka aho hageze ajya amajambo wavuze ubabwira ati ibyo navuze sivyo canke ujya muntu naramwaraje naramuvuze. Rero urabona ko bitokunda agenda ntuzosubire. Rero kwicara kuvuga umuntu si vyiza. Gusa mu ndero y'ikirundi kandi no kuvuga igishego ku mwana w'umukobwa je sindabishigikiye. Ariko ku muhungu ni sawa. Ku muhungu sinzi caractère z'abahungu
umuhungu je ntabyo nzi vraiment ntacu nobivuga ko gusa ku mukobwa vraiment n'umuvyeyi yashitse ahantu umukobwa ariko aravuga ibintu nk'ivyo ndibaza yuko ariko usanga nawe uri muvuga aya majambo murigara barimwo bavuga ivyo bintu ndazi none nahaguruka tora agatsonga bugarukicara ukumviriza sanzwe atanamarigara nifitiye no sikuvuga ngo rigara sikuvuga ngo n'abantu bagenda aho kwikaburimbi ngo bakicara no mu nzu bashaka kwagira iriga sanzwe none uri kumwe n'abagenzi bawe bariko baravuga ibintu ucaguruka of course uvuga ati ivyo bintu sanzwe sindi masera kandi sindi mama pasta sinoza kubesha abantu ngo noca mpaguruka ngo ivyo bintu ngo je muriko muravuga ahubwo gusa nyimba bo bariko bavuga n'ijwi rirenze canke bariko baravuga bashamwe ubutandiro bwinshi urababwiye ati vraiment mwarengeje muhora abaravuga gake gake ababwiye ati vraiment ivyo ntimuvyihoze si vyiza ukababwira umugani ucubabwira ngo ndahagurutse ngo ndagiye vraiment hano bandiko ndigira umweranda vraiment